izo ndiko ndakubwira ni inguvu z'ubwonko bwawe, ni inguvu zo kwizera. Ibyo twaramaze kubimenya hano. Ni wowe wihitiramo ivyiyumviro bigufasha kubandanya urugendo cyangwa ugahitamo ibiguca intege mu gihe udashaka kubandanya. Iyo wiyizeye wewe ubwawe, birashobora kukugeza ku bintu byinshi cyane biruta kure ibyo bibaza ko utopfa no gutinyuka kurota. Nta kidashoboka iyo wigiriye icyizere, nta kidashoboka iyo ufise ukwizera. Hari ishure rimwe ryakoze ubushakashatsi ku mbeba z'intungano n'imbeba zindi zisanzwe. Bafashe izo mbeba zose bazishira mu mazi ngo barabe umwanya zishobora kumara mu mazi zitarapfa, zigwana, zoga, zigerageza ngo zirabe ko zorokoka. Inyuma y'iminota 15 gusa, za mbeba zindi zisanzwe zatanguye kwibira, zicika intege, zisoma nturi, zirapfa. Mu gihe za zindi z'intungano zo zamaze hagati y'amasaha 40 na 60 zitarapfa. Zose zari imbeba. Itandukaniro nuko zimwe zari zarorowe, izindi ari nyeshamba. Ibi vyerekanye ko biterwa no mu mutwe. Zacitse intege mu mutwe, apana ku mubiri. Barongeye bafata izindi nk'iza mbere bazisubiza mu mazi, ariko ubuho hari akantu bongeyemo. Barazishize mu mazi, aha ndiko ndavuga za zindi zitorowe, za zindi mwese mwanka. Babonye zigiye gusoma nturi, zigiye gupfa, baraziterura, bazivana muri ayo mazi, barazihanagura, barazumutsa, barazireka ziraruhuka gato, hama bongera kuzisubiza muri ya mazi ubugira kabiri. Ndakwibutsa yuko izi mbeba ari za zindi zari zigiye gupfa mu minota mike imbere yuko bazikura mu mazi. None ko bazisubije mu mazi ubugira kandi, wibaza ko zamaze iminota nk'ingahe zihanganye igihe kingana iki zitarapfa? Mbega ni 15? Mbega wibaza ko ari 15? Oya, zamaze amasaha hagati ya 40 na 60 nka za zindi zorowe. Ibaze nawe kuba ubwa mbere zitashoboye kwihanganira iminota 15, ariko ubu zikaba zimaze amasaha arenga 40. Icyabiteye si ikindi, nuko zagumanye ukwizera ko isaha n'isaha hashobora kuza ikindi kintu kikazikiza. Ubwa mbere zari zatakaje ukwizera mu minota 15 gusa, ariko ubu zifisemo kwizera. Impfu nyinshi tuzipfa kubera gutakaza ukwizera. Dupfa indani imbere muri twebwe iyo dutakaje ukwizera. Nutizera ko ushoboye, uzoba utishoboye. Niwizera ko ushoboye, byose bizoshoboka. Niwizera ayo magambo akubwira ko ataco wokwimarira, ntaco uzimarira. Nimba ukwizera ko aratumye imbeba zishobora kumara amasaha nkajya yose twumvise, wibaza ko vyogenda gute mu gihe wotangura kwizera, ukumva ko byose bishoboka, ukigirira icizere. Ndashaka kukwibutsa ngo ntukirengagize bya bindi byose ushoboye utinya gukora kubera kutigirira icizere. Ntukirengagize impamvu kiri muzima, ntukirengagize inkomezi zo kwizera, kandi ntukigere na rimwe wihebura gucika intege. Aha iwacu ku Muhana TV, jewe nitwa Gusenga Derrick. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Imana ikurinde, nawe ubutaha.